Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru ateye ubwo tugera tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye asubiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane na leta zunze ubumwe za Amerika bivanye n'igikorwa gikomeye cyane nanone kuvuga yuko abahuza ibitsinda bibisangiye bazotegwa amabuye mu kibuga. Ni mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye wewe abanyagihugu tumushigikiye kuri iyo ngingo yafata, ariko nanone bikaba mu nyuma z'uko rero turi buze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane twabateguriye. Bikaba mu nyuma z'uko rero n'ibindi biriko birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bihejeje kudukwegera akarambaraye, ari navyo nyene tugira ngo tuze kugaruka ko nanone icoba n'igishikari vyose yuko muri iri joro hoba hari igitero categuwe n'inyeshamba ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba mu nyuma z'uko rero turi buze kubashikiriza amakuru akomeye cyane kuri mama Burundi ahejeje nanone gushikiriza ijambo rikomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko ari ijambo ryateye agashavu. Mu nyuma z'uko rero no ku munsi w'ejo bari bibonekeje mu bikorwa bitandukanye vyo kugurura icese iradiyo n'imbonesha kure nkuko rero vyabonetse ku masanamu agiye atandukanye turi buze kugenda tubikomoza ko kandi dutanga umuco kuri ayo makuru. Reka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabategurire. Reka rero nanone nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma nuko musi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracobona rakazujya naho nyine pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Moise Katumbi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turaza kumugaruka ko muri aya makuru twabateguriye. Reka rero ingingo nkuru tuzifatire kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Denis Bucumi Nkurunziza ahejeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane risaba Perezida Evariste Ndayishimiye kwivuguruza ku majambo yashikiriza mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Bikaba biboneka yuko rero umwanya ku mwanya ashobora nanone gushikirizwa mu butungane bivanye nuko baba bagiye kumwagereza ibikorwa bitandukanye bivuga yuko rero yoba ashigikiye igihugu kibanye c'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye. Ariko nanone rero bamwe bo mwigendereza bakaba bateguye idosiye yo kwagereza Denis Bucumi Nkurunziza kuba nanone yoba agira ashinge ishengero mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Akaba ariyo mvo rero ariko aboneka mu majambo akomeye cyane yo kubwira Perezida Evariste Ndayishimiye. Rero ayo majambo akaba yarayamushikirije ku munsi w'ejo ubwo nanone hugururwaga iradiyo nanone y'imfuvyi ariyo nyene bise ijwi ry'imfuvyi nkuko amasoko yacu avyemeza. Iyo radiyo rero akaba ari ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi nkuko mwavyiboneye ku munsi w'ejo. Tuze kubigaruka ko rero kandi dutanga umuco kuri ayo makuru ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi. Bikaba mu nyuma z'uko rero inkuru iteye ubwoba biboneka yuko rero abanyepolitiki batandukanye bo bakorera nga mu gihugu cacu Burundi canke abakorera irya nino batanguye gushikiriza ijambo rikomeye cyane risaba Denis Bucumi Nkurunziza kwiyonkora ku kagwi ka CNDD-FDD bivanye nuko wewe ngari umuntu akorera Imana. Muze kunyemera rero tuze kubashitsa ko iryo jambo rikomeye cyane mu nyuma z'uko biboneka yuko ari ijambo ryateye agashavu abategetsi batari bakeyi. Mu nyuma z'uko rero watanguye nanone yavuze ati dusabe umutambukanyi wa Petero Nkurunziza yahoze arongoye igihugu c'u Burundi nanone kwivavanura n'akagwi ka CNDD-FDD. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Bikaba mu nyuma z'uko rero leta zunze ubumwe za Amerika nazo nyene zejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gufatira igihugu cacu c'u Burundi ibihano biteye ubwoba mu nyuma z'uko twari duhejeje imisi itari mikeyi tubanye neza n'ivyo bihugu. Ariko amakuru akomeye cyane ibi vyose rero birashumikiye na cyane ku bansi b'igihugu bagiye baraduteranya mu makungu
gihugu, aho nanone bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gushikiriza amajambo akomeye cyane kubahuza ibitsina babisangiye. Ibi byose rero vyaciye bikwega akarambaraye, biboneka yuko umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ari nayo mvo nyene yatumye abahanuzi biwe bamubwira guhagarika ingendo za hato na hato. Amakuru rero dufise yo kwizegwa arateye ubwoba ku telefone ngendanwa Joe Biden, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nyene amenyesha yuko ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye yibonekeje ari navyo nyene Ligue Iteka yaheruka gushikiriza, ivuga yuko iyi ngendo ariyo nanone guhungabanya agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko mbibutse yuko hagataho abanyagihugu rero baranezerewe na cane n'iyo ngingo ikomeye cyane yafatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko rero iyo ngingo ari nayo nyene yakwegeye igihugu c'Ubugande akarambaraye, aho nanone mu bategetsi bakomakomeye atawurekuriwe guhabwa amaviza mu ngendo za hato na hato. Muze kunyemera rero dutange umuco kuri ayo makuru. Wewe rero uriko wumviriza aya makuru, wumva iyo ngendo gute? Wumva ari iki cotorerwa umuti kuri ivyo vyose vyashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye? Ese koko turashobora gushigikira abahuza ibitsina babisangiye canke turashobora kubiyamiriza kure? Munyemere rero tuze kugaruka tubashitsa ko idonido muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, bikaba mu nyuma z'uko rero ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari amakuru avugwa rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho nanone General Kifwa yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gufata ikibuga c'indege muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri aka gatondo niho nyene yaciye ashikiriza umugenzi we umunywanyi we nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, amusaba rero kurungika abandi basirikare ayandi mabatayo ashika 3 kugira ngo nanone abo bose barungikwe kugondoza rero izi nkozi z'ikibi zibonekeje mu gufata igihugu nanone no gutembagaza ubutegetsi nk'uko biriko birashikirizwa n'abatari bakenda. Bibutse yuko rero ingendo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ari ingendo itanezereje abatari bakeyi, ubwo nanone ahamagarira abanyagihugu kwinjira mu gwanko na cane no kwanka abarimwo nanone muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivuga yuko rero bari mu bwoko bw'abatutsi. Bikaba mu nyuma z'uko rero Felix Antoine Tshisekedi ivyo bikorwa bitandukanye ariko arabifashanywa nyamwo n'imigwi itandukanye nka FDLR, abawazalendo n'abandi batandukanye. Bivuga yuko rero ivyo vyose bishobora kumukwegera akarambaraye, aho wewe nyene ahakana yuko yo bakorana n'umugwi wa FDLR. Muze kunyemera rero dutange uyu muco kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Bibaye mu nyuma z'uko rero mu gihugu kibanje c'u Rwanda nanone bivugwa yuko rero ku munsi w'ejo ariho nyene bahejeje kugura ibigwanisho kirimbuzi biteye ubwoba vyiteguriye nanone gushirwako kandi vyiteguriye gukurako umwasi woca atera ico gihugu kibanje c'u Rwanda. Bibaye mu nyuma z'uko rero Leta ya Gitega na Leta ya Kigali bihejeje kuba nanone vyifatirana ku gahanga, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kwagiriza ico gihugu kuba nyene coba caratanze inyigisho nanone kubijanye n'umugwi wa Red Tabara ugwanya Leta y'u Burundi. Ndabibutse yuko rero Red Tabara ngaha tuyifata nk'umugwi nanone w'iterabwoba, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntivyari bikwiye nk'uko Denis Bucumi Nkurunziza yashikirije. Kandi ndabibutse yuko na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru mugambwe kutegetsi wa CNDD-FDD yavuze yuko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije atarimwo ubuhinga na cane ko aboneka yuko yoba agiye gukwega urugwanko. Ivyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye akaba nanone biriko nanone biratera agashavu ku batari bakeyi na cane abategetsi bamurungikiye amakete bamusaba yuko rero yokivuguruza kuri ayo majambo. Ariko ndabibutse yuko umuvyeyi wacu Perezida Evariste Ndayishimiye ntashobora rero guhindura ingingo yofata yose mu nyuma z'uko rero ivyo vyose nanone ndabibutse yuko ari umuhinga mu vyerekeranye na gisirikare. Nta nivyo rero abategetsi baca batangwaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arasabwa gutanga imihoho vyihuse bivanye nuko babona yuko atabandanye kandi adashoboye gutwara igihugu cacu c'u Burundi, ahubwo nyene ico ariko aradukwegera ari intambara. Muze kunyemera rero dutange amakuru kandi yezewe, dutange amakuru yo kwizera ngaha kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye, eka makuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri Denis Bucumi Nkurunziza. Gushika ubu rero
hari umwe nanone mu bahinga mu vyerekeranye na politiki yanditse ati dusubiye nanone gusaba umutambukanyi wa Petero Nkurunziza yahoze arongoye igihugu c'u Burundi Madame Pasteur Denis Nkurunziza kureka kwifatikanya n'abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD harimwo n'umukuru w'igihugu akanongera rero harimwo n'umukuru w'igihugu Shikungu rero akanongera akaba umukuru w'imbonera kure. Impamvu Denis Bucumi Nkurunziza rero akwiye kwivavanura na CNDD-FDD nuko wewe avuga ko ari umukozi w'Imana ariko abarongoye umugambwe CNDD-FDD guhera ku rwego rw'igihugu gushika kuri nyumba 10 badafise ukwemera gukwiye bikagaragara mu mvugo no mu ngiro harimwo nanone n'intwaro mbi ya gahotoro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero Gushikungu rero yahawe gasopo n'abatari bakeyi ni nyuma y'uko rero hari n'amajambo akomeye cyane Denis Bucumi Nkurunziza mama Burundi yashikirije kuri nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ahamusaba yuko ibikorwa vyo gutangura intambara ku gihugu kibanje c'u Rwanda ari ibikorwa bidakwiye kandi bishobora gutuma umubano hagati y'ibi bihugu vyompi ubandanya utosekana. Mu nyuma z'uko rero kuri ubu ngubu hari ibigwanisho bikomeye cyane mu kibira vyajeje kurungikwamwo nkuko amasoko yacu mu gisirikare avyemeza. Mu kurangiza rero dusubire kwibutsa Denis Bucumi Nkurunziza kwivavanura n'umugambwe CNDD-FDD atari uko Imana izobimubaza icatumye rero akorera Imana hama akivanga mu bijanye n'abanyepolitiki nanone banka Imana kandi bari bafise intwaro ya gahotoro. Ivyo vyose rero aya akaba ari amajambo uwo muhinga mu vya politiki yashikirije. Munyemere rero ivyo vyose abari nga mu gihugu cacu Burundi turavyumva gutandukanye ariko nanone urashobora gutoramwo ico wiyumvira kandi ukumva ko coba kizokugirira umumaro. Gushika ubu rero reka tubandarize amakuru akomeye cyane ku vyateye agashavu abatari bakeyi nga mu gihugu cacu Burundi aho umugambwe CNDD-FDD urizeza abarundi bose ko nanone ingorane y'ibura ry'igitoro izoba yaheze mu myaka 5. Ni mu nyuma z'uko rero vyatangajwe kuri uyu wa mbere uheze na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru bacu n'abandi banditse ubwo nanone uwo arongoye umugambwe CNDD-FDD ari we nyene uri ku butegetsi akabatanga ico kizere ko nanone abarundi afatiye ku kuntu nanone bariko baranagura igitegwa cikawa mu Burundi maze rero kikazoza kwinjiriza na cane igihugu amafaranga mva makungu menshi. Ayo nayo rero akaba akenewe cyane mu kurangura igitoro na cane gikoreshwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twihaye imyaka 5 kugira ngo ingorane y'igitoro ibe yamaze gutora umuti. Niko rero vyavuzwe Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo akaba ariko yashikirije uwo nyene arongoye umugambwe CNDD-FDD akaba yisiguye ko ingorane y'ibura ry'igitoro yavuye ku ibura ry'amafaranga mva makungu nkuko rero bivurwa na cane na Reverien Ndikuriyo. Ibura ry'ayo mafaranga ryavuye ahanini kuri politiki z'ibihugu na cane vyo hanze nkishira hamwe FOMI na cane aho ryasavye abarundi gushira igisata cikawa mu minwe y'abikorera ivyabo. Abanyagihugu rero babonye ko nanone iyo kawa ataco ibashikiriza ngo niko rero guca bayiheba batangura kuyiteramwo ibitoke n'amakete n'amateke n'ibindi rero bitegwa nanone mbumba rugo nga mu gihugu cacu Burundi. Mu gihe rero ikawa nanone igihugu c'u Burundi cimbura nanone izingana n'amatoni ashika 42 nanone nkuko amasoko yacu avyemeza ku mwaka rero. Ndikuriyo Reverien Ndikuriyo amenyesha ko nanone uwo mwimbo uba nanone ukingana gutyo Uburundi buba bushoboye kwigurira igitoro bukoresha atankomanzi nimwe ibayemwo. Abatari bakeyi rero baciye batanga amakomanteri atandukanye na cane yaciye atera agashavu abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho rero abanyagihugu batandukanye bashikirije yuko ivyo vyose mu myaka 5 abo bategetsi bariko nanone bariborekeza mu ntwaro y'agahotoro bashobora kuba bose bazoba bashiriye mu mpimba. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'abanyagihugu mu makomanteri yatewe mu nyuma z'uko rero Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yamara gushikiriza ico kiyago imbere y'abamenyesha makuru n'abanditsi. Gushika ubu rero ayandi makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira nuko nanone abanyagihugu basaba yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yokishura kandi agasubiza abanyagihugu amahera
yatojwe nanone mu Cankuzo mu bikorwa nanone vyakozwe na buramatari muri iyo ntara ya Cankuzo Boniface Banyiyenza ko yandikiye abarongoye nanone n'abarongoye ubuzi bwa leta muri iyo ntara abasaba intererano y'amafaranga ategura ico gikorane c'umukuru w'igihugu nanone nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba asabwa nanone gusubiza ayo mahera bivanye nuko ivyo n'abandi bamwe babibona yuko rero ari ugucinyiza abo bakozi ba leta bakorera muri iyo ntara ndetse no gushaka kubasahura utwabo nk'uko rero bitumvikana mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biba bitegekanya buri mwaka imiliyoni zishika amajana 3 yo gutunganya ibikorane vyo gushimira Imana. Birateye ubwoba rero mu nyuma z'uko rero abanyagihugu shukungu rero bahagurutse kandi bakaba bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, bakaba rero bariko barahamagarirwa kwinjira mu mabarabara kugira ngo batanguze ibikorwa vy'imigumu. Ko ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ibintu bigiye gusubira kuyangaranga mu gihugu cacu Burundi, aho nanone amateka agiye kwisubiramwo ivyabaye mu mwaka wa 2015. Turategereje yuko vyo bigiye kwisubiramwo, ariko nanone turasaba ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bugire ico bukoze, kuko nanone ibintu vyo bigiye gukomera cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Yoba icuka c'itambara, icuka ca kudeta n'ibindi bitandukanye, ubukene butagira izina, ibijanye n'ibibazo vy'ibitoro n'ibindi bitandukanye, amakara n'ibindi vyahejije kuzimbanga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe abazwa ukuntu nanone yoba rero yaradandaje abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko gushikungu rero akaba atariko arashikiriza abanyagihugu ivyo bakeneye no gutunganya no kubandanya kurongora no gutwara abarundi muri rusange. Munyemere rero twigarukire kuri aya makuru akomeye cyane twabateguriye, uko twebabwiye mu funyo twabwiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajeje gufata ingingo ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho Perezida Joe Biden wa Amerika amenyesha yuko mu minsi iza agiye gufatira ibihano bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma rero y'amajambo akomeye cyane yashikiriza kubijanye nuko abaryamana basangiye ibitsina bakwiye gutegwa amabuye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye iyo ngingo rero ni yanezereje abanyagihugu batari bake, nubwo bamwe muri abo banyagihugu rero batanezerejwe n'iyo ngingo bivanye nuko babona yuko vyoba ari uguhonyanga agateka kazina muntu. Wowe wese uravyumva ute? Unyemere rero tuze kugaruka kandi mu kiyago twabateguriye mu bushikiriza ivyumviro vyanyu kuvyerekeranye n'ivyo niyo ngingo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yafata. Wewe woba uyumva ute? Mugabo ndakubwire ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birateye ubwoba mu nyuma z'uko rero ibi vyose ari byo vyamba bituma tudatera imbere nko mu bindi bihugu. Ndabibutse yuko rero igihugu cacu Burundi ari igihugu ca mbere kwisi hose mu bihugu bikennye. Ndabibutse yuko rero ari igihugu nanone ca nyuma mu bihugu vyoba bifise amahera menshi ngaha kuri uyu mubumbe wacu dutuyemwo. Muze kunyemera rero tubandanye ku makuru avugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho General Kifka ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, kandi mbibutse yuko yahora ari Somambike wa Kabila, aho nanone yafashe ikibuga c'indege muri aka gatondo. Hariho ayo makuru yakwiragijwe irya nino ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye, aho nanone vyashikirijwe n'abatari bakeyi bakorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi twari twanababwiye mu yandi makuru yacu yaheze. Ndabibutse yuko rero reka tubandaririze nk'uko twebabwiye ufuyo kuri Denis Bucumi Nkuru Nziza gushikungu rero ahejeje nanone kuba nanone ashikiriza amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aha musaba nanone kwisubirako kandi agatanga umuco kuvyo yashikiriza kubijanye no kugaragaza yuko imbibe zishobora gupfungwa n'ibindi bitandukanye. Bikavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ayo majambo yavuga nanone ashikiriza ku gihugu kibanyi c'u Rwanda ari amajambo ashobora gukwega urwango hagati y'ibihugu vyompi n'abanyagihugu, kandi nanone ivyo vyose bikwiye kugirwamwo uruhara rukomeye cyane n'abategetsi bakomakomeye. Ni mu nyuma z'uko rero na Colonel Senateri Reverien Ndikuriye yaciye avuguruza amajambo ya nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho biboneka yuko muri CNDD-FDD abagumye banga rero baba bahejeje gutana mu mitwe bivanye nuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo wewe yemeje yuko ivyo bibazo bijanye n'ibiriko biribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi hagati n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bidakwiye gushirwamwo abanyagihugu canke ngo bumvirize ivyo vyose, ahubwo ari bikwiye ukemugwa no gutorerwa umuti n'imigambwe yompi uko ari ibiri, yoba umugambwe wa FPR mu gihugu kibanyi c'u Rwanda n'umugambwe wa CNDD-FDD ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Colonel
Senateri Reverien Ndikuriyo rero mu gushikiriza ayo majambo yaciye ashafuza umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Munyemere rero tuze kugaruka dutanga umuco kuri ayo makuru nari twabateguriye. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nandi twabateguriye. Mbibutse yuko ibintu bikomeye cyane mu ishamba cimeza ry'ikibira aho nanone mugabo ndakubwire kuri iyi mugoroba ariho nyene ibifaru vya muzinga bikomeye cyane vyaranguwe na President Evariste Ndayishimiye gushika ngo rero vyarungitswe mu ishamba cimeza ry'ikibira. Nanone turaza kubashikiriza amakuru akomeye cyane ajanye n'intambara iriko irategurwa aho President Evariste Ndayishimiye yobaje guhabwa intererano ikomeye cyane na Afrika y'Epfo na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko bivuga yuko basangiye umwasi wenyene ngari igihugu kibanyi c'u Rwanda. Iyo ngingo nubwo biruko President Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe ni wenyene yemera yuko igihugu kibanyi c'u Rwanda nanone ari ciyorobetse mu nyuma zuko rero abo bafashanya mu gutwara igihugu cacu c'u Burundi bo batemeranwa kuri iyo ngingo. Bavuga yuko rero ibibazo bihari atari ibibazo bikwiye gutanguzwa n'intambara ahubwo nanone ari ibibazo bikwiye gushirwa hagati yabo bakuru nanone barongoye batwara ibihugu vyompi hama ibiganiro bikabandanya. Muze kunyemera rero tubigaruke ko ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.